ego birateye agahinda kubona abategetsi bakomakomeye na General Adolphe Nshimirimana tuzi neza yuko yagize uruhara rukomeye mu bikorwa bitari bike bijanye no kugarukana intwaro ya demokarasi mu gihugu, asezera isi ako kagene. Biranababaje kubona umuntu nka Pierre Claver Mbonimpa aharanira ineza y'abantu bagowe, bafise ibibazo byo gufungwa, bafise ibibazo byo kwitaba ubutungane, bafise ibibazo by'umutekano ubwabo. Umuntu nk'uyo nawe nyene akurikiranwa kugira ngo yicwe, akicwa kandi uretse ko Imana ariyo yamushize ko ibiganza. Ibyo byose kubera iki? Kubera yuko abarundi tudashaka kuja hamwe, kubera yuko abarundi tudashaka kwicarana ngo tuganire ingorane dufise kugira ngo tuzitorere inyishu. Birababaje rero, birababaje kubona umushinga ntahe nk'uwo yitaba umuremyi gutyo, kandi mu by'ukuri turagaya ababikoze nk'uko tugaya abariko barashaka kumukurikiza izindi mpfu mu gushaka kugandagura abandi nka Petero Karaveri, mu gushaka kugandagura abandi nk'abo basitanteri n'abo bandi twumva mu Kanyosha, tutibagiye n'umukuru w'ikambi yo mu Kayanza twumvise yuko nawe nyene yarashwe. Duteye akamo cane cane abari ku butegetsi, umukuru w'igihugu bwa mbere na mbere, yuko yotanga ijambo ry'ihumure cane cane, agafata ingingo ziza zihumuriza abarundi, kuko ibi byose biriko biraturuka kuri izi ngorane za politike turimo. None ubu n'akabibi abarundi ntibashobora kwicarana hamwe abo banyepolitike hanyuma tugatorera inyishu ico kibazo mu ntumbero yuko abo bose bashamiraniye bumva yuko nabo bose bashobora kubaho badakomvye kwica bene wabo. Twebwe rero naho duhagaze, tukaba twongeye gusaba yuko impanuro twahawe n'ibihugu byo muri aka karere vyoja koko mu ngiro, mu ntumbero yuko turonka agahengwe muri iki gihugu.